Bene data muriko mwumviriza radio ubutumwa bw'amahoro aho muri mwese haba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa abadukurikirana mu buhinga bwa none haba kuri Facebook no ku bundi buhinga ngurukana bumenyi turabaramukije amahoro atangwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Turabifuriza ibihe byiza kandi nkuko tugize imisi tuganira turi mu minsi myiza aho ishengero ry'Imana ryabonetse rikaboneka rivuye mu bibaba rikomeye ya Yesu Kristo kandi rikaboneka umwami wacu Yesu Kristo ubwiwe amaze kuzuka mu bapfuye aduhaye amasezerano akomeye yabaye umwizigirwa kandi yarashikije byose muri ayo masezerano akomeye harimo iri sezerano tutibagira iminsi yose ryitwa iryampwemu yera. Ndagoma rero ndabifurize umunsi mukuru mwiza wa Pentecote ubwo nk'uko mubizi mpwemu yera yaje ku munsi wa Pentecote aje ku munsi wa Pentecote nk'uko karendiriye cyangwa ikirangamisi cy'abayuda cyari kimeze. Imana yagize neza cyane kuko numwizigirwa twaganiriye mu miseze ndabibutsa ko Imana ari umwizigirwa ku masezerano yayo. Sezerano ryose Imana yahaye abantu nta na kimwe gishobora kureka gushika, byose bizoshika. Ndanezerewe rero cyane kongera kuvugana nawe inshuti mukundwa aho uri hose. Sinzi ibihe urimwo, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba uri mu ibohero, ushobora kuba uri mu bihe byiza, ushobora kuba wibarutse, ushobora kuba utirigera mbere umenya n'inzira y'umwami Yesu tujana mu ijuru ivy'agakiza ukaba kumbura utaranabibamwo utaranavyumva. Nagomba dufate akanya gatoya twongere tuganire ijambo ry'Imana. Iri jambo ryashizeho byose, iri jambo rizoshitsa byose neza, iri jambo atani inyunguti nimwe izovako. Nagomba huri ubanze ufata akanya gatoya tuganire ijambo ry'Imana. Amazina yanje ni Pasteur Hakizimana Nikora, umukozi w'Imana mu ishengero rya Pentecote mu Burundi. Ubu nsanzwe nkorera ngaha mu ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi ariryo twita CPBU. Nuko Imana ibahezagire. Amajambo y'Imana rero nifuza ko dusangira ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Aza gusoma kiriya gice cyaho kigira gatatu mpere hariya ku murongo w'umunani. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko mwami imbuto zikwiranye no kwihana mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavyaramwo abana ba Aburahamu, ariko injabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kikatererwa mu muriro. Nukuri jeho ndababatiriza mu mazi ngo mwihande, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe kandi azokubura imbuga yiwe neza yimburira ingano ziwe mu kigega maze umuguruka uturire muri rutazima. Imana idufashe cyane. Irindi jambo ry'Imana ryunganira iryo tumaze kumva turisome aha byakozwe no mu gice kigira kabiri duhereye ku murongo wa 14. Umutwe w'ijambo kuri kabiri uvuga ngo kuza kwa mpwemu yera. Kuri 14 tuhasome kumanuka mu izina rya Yesu Kristo. Petero asobanurira ibyabaye abemeza Yesu, ariko Petero hagararana na bamwe 11 ababariza ijwi rirenga ati yemwe Bayuda n'ababa Yerusalemu mwese, ibi ni mubimenye kandi ni mwumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko muvyiyumvira kuko ubu ari saha 3 z'umunsi, ariko ivyo nivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana Yoweli ati bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi, mbere n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mpwemu wanje bavugishwe nanje. Imana nihabwe icubahiro. Inshuti mugenzi uri kuratwumviriza, nagomba aho uri wirengagize ibihe urimwo. Nimba wowe uri mu bihe byiza ntubishire ku mutima cyane,
nawe waba uri mu bihe bigoye navyo nyene ubishire ku mutima. Nagomba ndaguhamagarire gushira umutima ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rifise ububasha bwose bwo gutabara umuntu no kumukomeza no kumwigisha no kumuhishurira, mbere rivuga ngo no kumutoza indero nziza. Ijambo ry'Imana tumaze kumva hano ritwibukije isezerano rikomeye cyane, isezerano rikomeye nk'uko tumaze gusoma ijambo ry'Imana. Vyahereye kera Imana yari yarasezeraniye abari n'umubiri bose kwizobasuka ko mpwemu yera. Wowe rero uri kuranyumviriza wambaye umubiri, uri mu mubiri, najewe ndiko ndakubwira ijambo ry'Imana ndi mu mubiri, no kuvuga nambaye umubiri nk'uwo wambaye, ariko ikidutandukanya n'abandi bose, ikiduha ivyizigiro naho twambaye imibiri ipfa, imibiri ruha, imibiri sonza, ikidutandukanya n'abandi nuko bamwe bari mu mubiri gusa ariko abandi bakabaho barongorwa na mpwemu w'Imana. Mbega mpwemu yera ninde? Mpwemu yera ni ubutatu butagatifu, mpwemu yera ni Imana. Mbere Yesu Kristo avuga hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, akatwibutsa avuga ati numwitsa azokwabira kuvyo mwijuru kuvyanje abibazanire abibamenyesha, kuko atazovuga ivyo yigeneye ariko azovuga ivy'Imana igomba, azovuga ivyo Yesu agomba. Kandi Kristo Yesu yihanije intumwa azibwira ngo ntimuhirahire, ndabihanije ntimuve Yerusalemu mutabanje kuzura ubushobozi bwa mpwemu w'Imana, kugira ngo muzoshobore kunshingira intahe guhera Yerusalemu, Yudaya, Samariya no gushika ku mpera y'isi. None wowe unyumviriza, ngomba ndakubaze, mbega warahawe mpwemu yera igihe wizera? Ushobora kuvuga nk'abigisha bo muri Efeso, bamwe Paulo yagendera hanyuma agasanga babatijwe umubatizo wo mu mazi, n'uwo twasomye Yohana umubatizi yaje nk'integuza yigisha. Egome jambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yohana umubatizi yabwira abantu ati nukuri ndabonye ko mwemeye ubutumwa bwiza, ndabonye yuko mwemeye kubatizwa mu mazi menshi, ariko kandi hari ikindi gihambaye muri mwebwe, muri twebwe hariho ubundi yitwa Yesu Kristo. Uyo ntibimbere nuko nofundurura utugozi tw'inkweto ziwe. Mwumvirize ngena Yohana yubaha umwami Yesu Kristo. Ntivyari bikwiye naho Yohana yari uvugishwa n'Imana hambaye, naho mbere mu buryo bw'umubiri womengo bari bafitaniye akamwe na Yesu. Yohana yari yaramuhishuriwe nk'umwana w'Imana nzima. Ntiyavuga ngo jewe Yesu turamenyeranye, yavuga ngo ntibimbereye no kufundurura utugozi two ku nkweto ziwe. Nagomba ndaguhamagarire kubaha umwami Yesu, wubahe Imana mugenza huri. Ibi bihe bitwereka ko abantu benshi bariko baradeburura mu kubaha Imana, abantu benshi bariko barabiheba. Hari amajambere menshi arwanya Imana, hariho inyigisho nyinshi zerekana yuko abantu bagomba kurekurirwa mu mwidegemvyo ntangere wo kwitwara uko bigombeye. Ariko nagomba ndakubwire, wubahe Imana, wubahe Imana, kandi ubeho ufise guhinda agashitsi, kuko abatubaha Imana amaherezo yabo ni mu muriro utazima. Nagomba ndakubwire ngo Yohana ko yubaha Yesu, niko nanje ndiko ndakubwira ijambo ry'Imana nawo twumva. Twe nawe dukwiye kwama twubaha Kristo Yesu, tukamumenya ko ari umukiza wacu, tukamumenya ko yadukuye mu bibi, mu vyaha byinshi. Nawe utaramwakira ukamenya ko ari we wenyene ashobora kuguharira ivyaha mu gihe umwizeye nk'umukiza w'ubugingo bwawe, kandi ugahera kwino sanyene tuvugana ukubaha Yesu Kristo. Yohana rero amuvuga ko avuga ngo uyo Yesu Kristo niwe wenyene ashobora kubatiza umuntu muri mpwemu yera no mu muriro. Ijambo ry'Imana rero yatwereka neza yuko umuriro wa mpwemu yera ukwiye kwama waka ku gicaniro, ukwiye kwama waka mu mitima yacu. Twe twakiriye agakiza, twe twafashe igihe cyo gusenga tukabatizwa muri mpwemu yera. Nagomba ndakubwire, nimba utarabatizwa muri mpwemu yera,
fata igihe, fata umwanya umenye ko ari igihe cyiza cy'iwawe, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye hano ngo nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose. None ga mugenzi unyumva, weho kuri mu mubiri ntiwumva ko ukeneye mpwemu w'Imana? Abandi nabo barigeze kuba barabatijwe muri mpwemu w'Imana, muri mpwemu yera no mu muriro. Ico gihe basenga keshi, ico gihe bakora ibikorwa vyiza, ico gihe bama imbuto zikwiranye no kwihana, ico gihe barasuhuza abarwaye, ico gihe baravuga ubutumwa bwiza, ico gihe barasengera abantu, ico gihe urakizi nawe. Hanyuma mu nyuma baca barabivamo. Ushobora kuba barabivuyemo nawe mugenzi, ndakwinginze nkuko Paulo yabwiye Timoteyo, ufurure ingabire ya mpwemu yera. Urazi kuheruka amahoro igihe wemera kugendeshwa na mpwemu w'Imana. Urazi munezero wamugira mu gakiza. Uraza amosozi wariri imbere y'Imana kubwa mpwemu w'Imana, kubw'umunezero w'agakiza no kwizigizwa amasezerano y'ibizoba. Ubwami bw'Imana, urugo rw'Imana warubona nk'ururi hafi y'amaso, ariko uno munsi umengo biri kure. Ndakwifuriza kongera gufurura ingabire ya mpwemu w'Imana wari wayironse kubwo kurambikwa kw'ibiganza n'abakozi b'Imana. None rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu Kristo niwe abatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Hariya mu gitabo c'Abalewi turabona ko mu isezerano rya kera Imana yari yaratanze itegeko ku Balewi. Ni igice ca 6 ku murongo wa 21. Ni igihe umukozi w'Imana Mose yategerezwa guhereza Abisirayeli amabwirizwa yo kuvyikimazi cyo koswa, amabwirizwa atangirwa ivyaha, hamwe n'ingene abaherezi babwirizwa gukora ico gikorwa mu gihe abantu baje ku gicaniro c'Uhoraho. Ijambo ry'Imana rimbwira mu Balewi 6 ku murongo wa 21 mu ntunge ngo nuko umuriro wo ku gicaniro uze wame waka ntuzime, umuherezi aze yama ucana, awurunde kw'inkwi uko bukeye, aheze azigereke ku kimazi cyo koswa. Nagomba rero ndakubwire kimazi cyo koswa ni Yesu Kristo ubwiwe yahavuye atubera ikimazi, atubera impongano. Yagiye mu kibanza cacu, hanyuma umuntu amwizeye akaronka imbabazi. Amaraso ya Yesu Kristo amwuhagira ibyaha vyiwe vyose. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo uyu muriro wabwirizwa kwa muri kuraka ku gicaniro. Ni ijambo rikomeye cyane ritubwira yuko uyu muriro ari mpwemu w'Imana. Ngo twumvise ko Yesu ari atubatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Ngaha naho mugenzi, iri jambo ry'Imana rize gushimangira guca kwa karongo iki kintu citwa umuriro w'Imana ubwirizwa kwama waka ku gicaniro. Si umuriro wazanywe n'umuntu namba, si umuriro wacanywe n'abantu. Nico gituma Yesu ubwiwe ari watubatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Nagomba kugira mu bitahure neza, dusome hariya mu Balewi, ego igitabo c'Abalewi igice caho ca 9 ku murongo wa 24. Jambo ry'Imana ritubwira ngo umuriro uvuye imbere y'Uhoraho uraheza uraza utongora ku gicaniro ca kimazi coshejwe, bona vya binure. Abo bantu bose babibonye basesereza impundu, barunama bashika hasi. Umuriro w'Imana mugenzi unyumva ntiwacanywe n'abantu namba. Nico gituma Yesu wenyene babwirizwa kubatiza muri mpwemu yera no mu muriro, mu gihe abonye yuko ufise umutima utagira karohe. Ijambo ry'Imana haritweretse ngo mu gihe rero cakera mu rugendo rw'Abisirayeli bamaze gukora ihema ry'ibonaniro, bamaze gushiramwo ivyo Uhoraho yabwiye umukozi w'Imana Mose, hariho rero umunsi wo kurindira, umunsi wa mbere wo gutanga kw'ikimazi, umunsi wa mbere ko abantu bashingirwa inahe ko bahariwe ivyaha vyabo. Sibo bategerezwa kuri gucana umuriro utongora ikimazi. Umuriro wavuye mw'ijuru, wavuye mw'ijuru. Imana niyo yawurekuye uraza ngo uratibukira ku gicaniro ca kimazi rero ngo kibona gutongoka, bona ibinure. Abantu babonye umuriro uvuye mw'ijuru, ico bakoze baciye bunama bashika hasi
basesereza impundu barashima Imana. Ngomba ndakubwire nawe hamwe mpwemu yayo kuzamwo akakuzura ukagendeshwa nawe, wogira umunezero mwinshi cyane, wogira umunezero mwinshi cyane. Fata igihe rero cyo gusenga Imana. Nagomba tuvugane mu buryo bw'umwihariko n'urwaruka runyumva. Nivy'ukuri abantu benshi barashinga intahe yuko babatijwe muri mpwemu yera, abandi mbere bakanavuga ko bavuga mu rurimi rutamenyekana, abandi mbere bakababwira ngo bagira babigishe ngene bavugishwa. Ariko ijambo ry'Imana riragukuriye inkoni ku gishitsi, ritubwiye ko ata muntu abikwigisha, ni Yesu ubwiwe akubatiza muri mpwemu yera. Twebwe abakozi b'Imana turakurongora gusa, ukiyeza ugafata igihe cyo gusenga, tugafashanya amasengesho, ariko ijuru ryonyene niryo ribona ko umuntu hageze ko abatizwa muri mpwemu yera. Ndakwifuriza rero kubatizwa muri mpwemu yera. Urumva ijambo ry'Imana ryatubwiye cyane cyane kugwaruka. Aye mukozi w'Imana Petero ko arashinga intahe, yaciye aronka ijambo ryanditswe muri Yoweri. Egome muri Yoweri igice cya 2 guhera ku murongo wa 28 kumanuka. Imana yari yabwiye Yoweri, imuvugishije mu gihe cya kera cyane mu isezerano rya kera, imubwira ngo bizoba mu minsi yerezo, niko Imana igize, nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje. Nagomba wewe unyumva, uri umuhungu uri umukobwa. Murabona ugwaruka ibi birondera ni byinshi. Raba nawe generation urimo cyangwa urunganwe urimo, urabona yuko uhanzwe na byinshi. Ubuto burahangana, ugwaruka rurahangwa na civilisation, ugwaruka rurahura n'ibihe bitandukanye, kandi imyaka yabo ni imyaka ibigoye. Ariko ndagomba ndakubwire ni wuzure mpwemu w'Imana. Imana itazi kubesha yarasezeranye iciye mu kanwa ka Yoweri yuko mu minsi y'iherezo abahungu bacu n'abakobwa bacu bazovugishwa n'Imana. Ese icompa gwaruka guno musi rukirukira ingabire z'Imana, rukirukira ingabire za mpwemu yera, twoshobora guhindura mu mwanya muto isi y'uno musi, kuko mu Burundi no mu bindi bihugu igice kinini yakwijana dufise urwaruka. Mbere mu Burundi igice kinini cyane kigizwe n'urwaruka, abantu bakiri bato. Wewe unyumva rero uri muri uwo mugwi w'urwaruka, umuhungu cyangwa umukobwa muri iyi misi, uko wagize proje yo kwiga amashuri maremare ni vyiza cyane, kandi nivyo tubahimiriza gukora. Uko wagize proje yo gukora imigambi guteza imbere, ndakwinginze wowe unyumva, fata igihe wibwire, uvuga uti Imana itazi kubesha yatuvuze ko nk'abahungu n'abakobwa. None rero iri sezerano ndagomba ko rinshikako. Ndakwifuriza kwishe iri sezerano rya mpwemu w'Imana ryo gushikako, rero gushikako bwarishoboye kugutandukanya n'urundi gwaruka rutagira ubugingo, rushobore kugufasha kugira ngo mu gwaruka ugenderamwo mu vy'iki gihe vy'iherezo bigoye ushobore gushinga intahe. Rigutandukanye, uyu mpwemu azogutandukanya n'iki gihe kigumye c'ikidambidambi. Jambo ry'Imana rivuga ngo ni igihe mbere cy'igisambanyi, aho usanga ubusambanyi ari bwinshi cyane mu bantu, cyane cyane no mu bakiri bato. Ndagomba ngo ugwaruka guzure mpwemu yera kugira ngo ruzoshobore kunesha imitego no gusimba imitego wa mubi abatega. Ugwaruka guno musi ruhanzwe na vyinshi, harimo ibiyayura mutwe, harimo ubusambanyi bukomeye. Ivyo bintu byose mbega ni igiki cyo bituma ugwaruka rwacu ruzigamwa? Mbega suko abantu ugwaruka rwacu gohindukirira Kristo Yesu, rukihana, rukemera ubutumwa bwiza, hama rugahabwa mpwemu w'Imana. Abari n'umubiri bose bazoronka mpwemu yera. Imana isezerana gusuka naho ryo barihanga rifashe igihe cyo gusenga mu gihe cya Yona, nta kibuza ko ryo kuzuzwa mpwemu yera. None rero gwaruka mu nyumva, ndabivurije mwa misore n'inkumi yuko mwoba muberekwa. Jambo ry'Imana rivuga ngo imisore yanyu izobona ivyo yeretswe. Yesu icompa
mu kibanza c'indoto mbi, mu kibanza c'ukugwaruka ruramu bitagira ikimazi, ahobaho guhindurirwa ibihe, imisore ikarara ahantu yama iri kumwiyerekwa, abatama nabo ngo bakarota inzozi. Turabifurije bene data mutwumva kurondera Imana bigishoboka kwibonwa, murondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa, murondere mpwemu yera bigishoboka, kuko hazoregera igihe mpwemu yera kuri shengero mw'isi aduganwe, igikorwa ciwe kizoba kirangiye, ariko kandi abazoba basigaye mw'isi hazoba ikibazo gikomeye cyane, kuko nta bugingo buzoba bukiboneka. None rero mpwemu w'Imana ni ingabire iruta ibindi byose, ni mpwemu w'ubugingo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni mpwemu w'ukuri, kuko hariho izindi mpwemu zigomba kwiyita ko ari mpwemu ziva ku Mana. Ijambo ry'Imana ryaratweretse neza ko izo tuzisuzuma kandi tukazisesa, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mpwemu w'ukuri niwe azoturongora dushitse ku kumenya ukuri kose. Hanyuma mu Baroma igice c'8 ku murongo wa 14 havuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bonyene nibo bana b'Imana. Hama ku murongo wa 27 muri ico gice nyene havuga ngo ari kwisesa imitima irazi ivyo mpwemu yiyumvira, kuko ari Imana igomba, ariko mpwemu asengera bera. Nagomba rero nshuti mukundwa unyumvirije, ndakwibutse yuko mw'isi atari wacu, mw'isi si iwawe. Warakijije cyangwa udarakizwa, mw'isi si wacu. Urabizi na wewe kandi uravyibona ko, urabona ababanyi bawe batakiriho, urabona abavyeyi bawe kumbure bamaze gutaha, urabona abasokuru bawe bakubwira mu migani batakiriho, urabona bagukikije umwe ataha mw'ijuru canke bapfa, bamwe bagapfira mu bugingo budashira, abandi bagapfira mu vyaha. None rero ko mw'isi atari wacu, mbega n'igiki kizodushoboza kuva ino kugira ngo dutahe mu bwami bw'Imana? Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ndakwifuriza kurongorwa na mpwemu w'Imana kugira ngo ube umwana w'Imana. Umwana w'Imana yo nazoguma ino. Nawe urabizi ko umwana wawe iyo ari ahantu hatameze neza utagomba yuko azogumayo. Umwana wawe wama wifuza ko womubona, ukabona nimbona nkubone, umwana wawe yo kwegera. Umwana w'Imana ariko ararongorwa na mpwemu w'Imana ntazoguma ino mw'isi, azoduga, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye mu Baroma 8 yuko abarongorwa na mpwemu w'Imana ari bo bana b'Imana bonyene. Imana irasesa imitima ikamenya ivyo mpwemu yiyumvira kandi ikabiturungikira, kuko Imana igomba, ariko mpwemu asengera abera. Mpwemu yera niwe ashobora kudusengera, animi nitovugwa. Nivyo abantu bashobora gusengera, ariko mpwemu yera niwe agusengera. Ese ico mugatahura rino jambo ingena mpwemu yera agusengera, anihimi nitovugwa, akuvugira imbere y'Imana, akurondera ico gutunga mu buryo bw'impwemu, agusabira inyishu ku Mana, kandi uko Imana igomba niko mpwemu yera akora. None wowe umaze kunyumva, nta rindi sezerano vy'ukuri no kubwira rihari dushobora gusumba kuzura mpwemu w'Imana. Abamaze kuzura mpwemu yera ndabakeje gose, ndabakeje, ndabifuriza kuzigama iyo ngabire nziza, kandi mwemere mugendeshwe na mpwemu w'Imana, mwemere mugire ku rutonde, ntavyo gusaragurika namba, ntavyo kugenda uko bitabereye, ntavyo gukoresha ingabire z'Imana uko bitabereye. Iyi ngabire mwaronse ku buntu, muyizigamishe ijambo ry'Imana, mwizigame, muzigama ukwera kw'Imana mu mitima yanyu, kuko mpwemu yera ari Imana iba muri mwebwe. Ibisigaye rero nagomba nawe ndakubwire wewe uri kuranyumviriza, inzira ija mu ijuru ni nyabagendwa, kubwa mpwemu w'Imana aduhishurira byose, atumenyesha ibigira bize, azoduhindura, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu ubwiwe yavuganye n'abigishwa biwe basohotse mu rusengero rw'i Yerusalemu,
ababwira ngo nk'uko umuravyi uresira iburasirazuba ugaserukira iyo rirengera, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. None rero mu kanya ko gukubita urugohe, mpwemu yera azoduterura tudugane. Ndakwifurije nawe utarakira Mwami Yesu gukizwa bicitwa uno munsi. Ukizwe, wakira Umwami Yesu nk'umukiza wawe, nawe uzoronka iyo ngabire ariyo mpwemu yera, ufashe igihe c'ukwezwa neza no gusenga. None rero muze mwegere ahari amashengero ya Pantekote bazobarangira. Aho uri urashobora kubaza abakozi b'Imana b'ukuri bakwegereye bakakurangira inzira y'agakiza, ukemera kwatura ivyaha vyawe ukihana, ukabatizwa mu mazi menshi. Hama igikurikira ukemera ugafata igihe cyo gusengerwa n'igihe cyo gusenga Imana kugira ngo wuzure mpwemu yera. None rero aho uri hose ndagusabira ku Mana, ngiye kurangiza no gusenga, nsengera wewe aho uri hose. Navuze ngo mu kibanza urimwo cyose sengera mu mutima, naho woba uri kuragenda mu ndege ukaba uri kurumviriza ku marezo sosiyo, naho woba uri mu ibohero, naho woba uri mu bihe bigumye, naho woba mu bihe vy'umunezero, fata igihe wiyumvire mbega vyomara iki ku muntu aba hatagira mpwemu w'Imana kandi ari sezerano ku bari n'umubiri bose. Naco vyomara abantu bazomenya ko mpwemu w'Imana yari kirumara, ishengero ry'Imana riteruwe rivuye mu isi, rivuye mu bibabaro, rigiye mu bwami bw'Imana bw'ibihe bitazoshira, rigiye mu munezero w'ibihe bitazoshira. Aho ni abantu bazobasigaye mu isi bazoravuta, banyavute, bakubite ku kiyaga, bakubite hirya no hino, barondera mpwemu w'Imana, barondera ico baremesha, ariko ntibizoba bigishoboka. None rero mugenzi wari kuranyumviriza, cyangwa ry'Imana uryakire urigira iryawe muri iyi minsi. Wongera ufata igihe cyo gusenga Imana kugira ngo mpwemu yera akubere umurongozi, akubere umwitsa, akubere umufasha, akubere uwo kugusengera, akubere uwo kukuruhura, akubere uwo kukuremesha, akubere uwo kuguhishurira, akubere uwo kwabira ku vy'Imana akabiguha, akumenyeshe ngene wobaho mu iki gihe no mu gihe kizoza. None rero wewe wariko uratwumviriza ku radio Ubutumwa bw'Amahoro, Imana iguhezagire. Unkundire rero uko uri kose, ntuvuge ngo ndi umunyavyaha sishobora gusenga, ariko iri sengesho tugura dusangira sangura umunyavyaha, uce wemera ubutumwa bwiza, wemere kwihana no guhindukira, wemere kurondera abakozi b'Imana kugira bagufashe, kandi wemere gufata igihe cyo gusenga kugira ngo uronke mpwemu yera. Wowe nawe utaruzura mpwemu yera, fata igihe cyo kwiyeza no gusenga kugira ngo ntushishikare kugenda urongorwa n'umubiri n'ubwenge bw'umubiri, ariko wumvise neza ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo barongorwa na mpwemu w'Imana bonyene nibo bana b'Imana. We nawe wigeze kuba waramaze kwakira kuri mpwemu yera ukamutamirako, kumbure ukaja mu ntege nk'ebijanye n'ibihe n'imyitwariko y'ubu bugingo n'ibindi, ndagusaba ngo wibuke ingabire wari wararonse kubwo kurambika ku biganza n'abakozi b'Imana. Wongere nawe ugira akabongi mu mutima, wongere ufata ibihe byo gusenga kugira ngo ingabire wari wararonse uzongerwe zifururirwe, hanyuma kandi nawe wongere ubandanye urugendo ruja mu ijuru. Ndagomba rero dusenga Imana aho uri uce bugufi. Imana ibona mu mutima, Imana irihweza umuntu ariko arayirondera. Uyibwire mu mutima uti Mwami Yesu ndagukeneye, ndagomba gakiza, ndagomba ingabire ariyo mpwemu yera. Nagomba dusengere hamwe, uce bugufi dusenge. Turagushimiye Mana Data wa twese uvyagiye hahera mu ijuru, ko watumye umwana wawe ukunda Yesu Kristo kwamanuke muri ino si adukiza ivyaha, tubera impongano ikura ivyaha. Hanyuma turagushima ko isezerano Yesu Kristo wadusezeraniye warushikije. Uno muzi mpwemu yera n'ukuri kugaragara kubizeye, ingabire za mpwemu yera ziragaragara, uguhishurirwa kurahari, shengero ryawe rirahari. None rero turasenza Imana kuri uyu muntu yumvise amajambo yawe, ngumugendere Mwami Yesu, yemeye guhindukira kandi afise amarira menshi. None rero mwakire kandi umucira inzira nziza kugira ngo guhera ino saha turiko turamusengera, ivyaha vyiwe bikugwe ko
nawe aronkiye ingabire ariyo mpwemu yera. Kandi mwami Yesu Kristo umwigishe gusenga no kwiyeza, kugira ngo mwami agumye aho uri, umubatize muri mpwemu yera, kuko yemeye guhinduka gose. Ndasavye rero ivyari bibosha abantu bibarekure mu izina rya Yesu. Ivyari bibosha abantu nibicagagwe n'iyi nkota ya mpwemu w'Imana. Aba bantu mwami bemeye kugaruka kuri wewe, nubakire kandi nubaremeshe, nuvugane nabo, imitima yabo ireme. Urakoze kubagiriye imbabazi abagusavye ikigongwe. Dusengeye abana bo barepfukamye imbere yawe mu mitima baciye bugufi, bagusavye kuzuzwa mpwemu yera, bagusavye gufururirwa ivyo batakaje. None rero ndabasengeye Yesu Kristo ngo bagirire imbabazi aho habaye kwanjanjwa. Mwami Yesu Kristo wirengagize aba bantu, bongere basubire bafururirwa ingabire bari bafise, ubugingo bwongere bududubize muri bo. Urakoze mpwemu yera, tubera umurongozi twese, udufashe nitumuratse kandi ntave muri twebwe, kugira ngo umunsi w'imperuka tuze duteruranwe, tuduge mu ijuru duteruwe na mpwemu wawe yera. Urakoze ku ngabire nziza waduhaye, urakoze kandi kushishikara kugira neza bari n'umubiri bose bavyipfujije bakaza kuri wewe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Amen.